Nitekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turabahaye kaze aho muherereye hose banywanyi bacu mundahwema kudukurikira mu biganiro n'amakuru. Numwanya rero wayagezweho ku murango kuri uyu wa mbere turi kwigenekezo rya 2025 ukwezi ni munyonyo 2024. Tukaba tubazaniye amakuru hagiye kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye ariko imbere yuko dutangura kubagezaho ibyo tuza kwibanda ko ku buryo burambuye reka turamutse mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure mwese ntimuze gucikwa kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira Hejuru TV. Muri aya makuru rero ingingo ya mbere tuza kwibanda ko ni ntahite y'ubwoba y'umurundi aba muri Swede yemeza ko yahawe ishano ari muri confinement mu gihugu c'u Burundi aho hari mu mwaka w'2021. Kumva z'umutekano ntitwashimye gushira habona amazina yiwe akaba ari umurundi aba mu gihugu ca Swede. Akaba yifuje gusangiza abarundi rero byamushikiye muri 2021 kumbure ni hazobura uwo bifasha mu mwaka wa 2021 uwo akaba yaragize urugendo mu Burundi yagiye kuramutsa umuryango canige kigoye ca coronavirus. Imbere yo gufata urugendo rero babanza kugira reservation y'ihoteli aho bamara imisi 3 muri confinement. No kuvuga ko yavuye muri Swede aja mu Burundi bazi neza ubuje uwariwe kugenda mu Burundi rero nyuma y'ivyabaye muri 2015 ni ikintu kiba giteye n'ubwoba ku bantu bazwi ko batashigikiye ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Umuntu rero akagenda afise n'ubwoba ko ashobora kugira ingorane ariko wowe akaba yaribwiye ati nta kundi nimba igihe canje kigeze ntako ndarusimba. Muri aya makuru rero turaza kubagezaho ivyo ntaye yiwe ubuzima bwiwe rero bukaba buri mu kaga. Ntuze gucikwa niyo ntaye ya mbere y'uwo murundi aba mu gihugu ca Swede. Ikindi nuko tuza kubageza ko birabana n'amagorwa y'umumengesha makuru Kenny Claude Nduwimana afungiwe mu mpimba ariko aratabaza. Kenny Claude rero akaba yarahejeje igihano c'umunyororo yasabiye na sentare none kubera iki atari kurwa nigiye coba cinyegeje inyuma canke Innocent Museremu we yoba atuma Kenny Claude atari kurwa. Turaza kubigarukako. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako kugira ngo ujushikirwa n'amakuru yacu uri mu bambere turabahaye kaze. Mu buryo bw'imfunyapfunya twababwiye ko tuza kubagezaho intahe iteye ubwoba y'umurundi aba muri Swede yemeza ko yahawe ishano muri 2021 mu gihe yaraje kuraba umuryango wiwe n'abagenzi mu gihugu c'u Burundi. Wo rero akaba yemeza ko muri 2015 ivyabaye inyuma yaho ngo umuntu wese yoba yarahunze muri ico gihe ngasigaye aza mu gihugu c'u Burundi ariko yikandagira. Akaba rero avuga ati mwihotera ubuzima bwacu bwari mu menwe y'abahakora. Yatanguye ntaye yagira ati jitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura nta kibazo nagize. Ku kibuga c'indege rero haba hariho n'imodoka ica itujana mwihoteri tukaba tudashimye kuyivuga hano. Uwo rero yageze ku hoteli ukora kuri reception yaramusavye passport yiwe abona ko rero ayiravye cyane hanyuma arayimusubiza. Yamurangiye icumba ciwe amabwira ko bageze mu cumba atawusubira gusohoka ko ico akeneye rero agituma ko akoresheje telefone. Uwo yashinze ntaye akabagira ati imfungurwa bazidusanza mu cumba narabona ko ubuzima bwanje bufiswe n'abo bantu narabona ko bashobora kunkoza ico bashatse cose. Inyuma y'imisi 3 baramurekuye araja mu muryango wiwe nabo yaragiye kuraba. Akivayo rero yaragize ingwara yo kudahwa no gucibwamo canke diare bikomeye cyane n'ubushuye bwinshi hanyuma baramujana kwa muganga. Muganga yavuze ko rero yagize intoxication alimentaire canke ibifungurwa bimeze nabi aramuha umuti. Mu nyuma rero yarakomeye ntaco yari yinona. Ariko muri iyo misi Bujumbura haravugwa cyane ibintu vy'uburozi. Abagenzi bose rero bakaba bagoma bamuhanura ngo niyiyubare na cyane cyane hageze nko gufata akanyama mu kabare. Niko iyo ntaye yiwe bandanye giriti ngarutse muri Swede natanguye kubona ingwara itangaje. Maze kugaruka muri Swede natanguye kubona ko ntameze neza muri 2023 naragira agakorora hama nkabona nguma nta kazi biro cyane ariko ngiye kwa muganga ntihagire ico babona. Mu nyuma rero nabonye ibintu vy'ibihere binini vyaza biraza mu maso bikagenda bigasubira bikagaruka hakaza nibiraboga ku mubiri. Ubundi rero
uwo muntu akaba avuga ko yarasanganywe mu mubiri mwiza cyane. Muri rusange rero yari yumva ko akomeye, ariko atangura kumva aruha n'ingoga, atakaza souffle. Akaba yarabandanije ntayo bagira ati je ni umuntu nkora siporo cyane, ariko nisanga nsigaye ntagishobora no gutambuka iminota 10 ntabanje gufata akanya nkicara. Aho hose sinamenye ko amaha yanje yarageze habi, nagoma nibwira nti kandi ko ndasaza. Uyu mwaka wa 2024 uwo yashinze intahe yarabuze umuvyeyi, arasubira mu Burundi kumushingura. Abagenzi n'abaryango rero bamubonye bose baguma batangara bati none wewe waheze kabisa, wonze cyane, ntukiri wewe tuzi, n'ivyo bihere mu maso ntitukimenyana, hariho ikibazo. Avuye mu Burundi rero akaba yarashikiye kwa muganga. Muganga rero yamubwiye ko yarasigaje gato bikanka ko ahema, kuko rero uwo yashinze intagira ati ngarutse muri Sweden naragiye kwa muganga, barafata umwanya ukuye wo kumpima. Muganga ndavyambajije ko hari amaproduit chimique noba naranyoye canke ko hari uburozi nibaza ko nariye. Acarambaza iyo nahora, ndamubwira. Arapima uko yashobora kose, asanga amaha yanje yaratabagaye, no mu gukiriza asanga hameze nabi. Yabonye hariyo ibintu bivyimbye ku buryo bibajije ko noba mfise kanseri yo mu haha. Nta kanseri batoye, ahubwo yari infection ikomeye yo mu haha. Uwo rero bakaba baramubwiye ko iyo batabitora hari kugera igihe mama yiwe akananirwa kwinjiza mwemo. Akaba rero yarabwiwe ko bishitse aryamye ari guca apfa yishwe no kubura impwemo. Ivyo bintu rero vyatumye bo yashinze nta yibuka ingene hari abantu benshi bamaze igihe babura, bikavugwa ko bagize ingorane zo guhema. Vuba rero ngo umuntu ntazi yanyandikiye ko nagaburiye uburozi muri ya hoteli yo muri 2021. Uwo yashinze intahe rero niko avuga, akabandanya agira ati nifuje kubasangiza ubutimwa nahawe n'umuntu ntazi, ntacinongeye ko ntaco nkurako, ni mu vyisomere namwe. Akaba yaragize ati murakomeye, jewe ni umuntu mutazi, ariko jewe ndamaze kubabona mu Burundi kuri hoteli runaka tudashimye kuvuga izina muri 2021. Subiye kubabona rero muri uyu mwaka i Bujumbura, yaratangaye ngo nari nzi ko mwapfuye, kuko twabahaye uburozi bwica buke buke umuntu agapfa mu kiringo kitarenze umwaka. Ico nakoze rero nahavuye ntohoza inomero yanyu kugira ndababwire uko vyagenze. Je nakora harya kuri hoteli gihe ca confinement, kandi narabazaniye ivyo kurya. Bari bambwiye ngo kiremwe akantu, ariko ntavyo nakoze. Nabonye muri abantu beza cyane bicisha bugufi, bareketse ko ataburozi nagushiremwo. Umukozi yakuzaniye n'ijya mu ijoro niwe yashizemwe uburozi. Nagira ndabasabere imbabazi ko ntababwiye umugambi bafise imbere yuko bari bafise imbere yuko musohoka, kuko rero baciye bankura ku kazi kubera babonye ko ntashigikiye uyo mugambi mubi, kandi barabigiriye n'abandi Imana ibaje imbere. Uyo muntu rero utazwi yarahejeje kumuhereza ubwo butumwa kuri WhatsApp, rero aca aramuboroka. Nta kindi rero banavuganye, ntashobora no kumenya ko iyo nimero akikoresha canke yayivuyeko. Abo baba baragize ikibazo c'inkicanjero ngo botanga intahe zabo, niko rero aherahiza agira ati no hanura abantu boba baragize ikibazo nk'ico nanje ko nabo botanga intahe zabo, kumbure vyogeraho tumenya neza abariko baratanga ubwo burozi canke abandi boba baragize ikibazo c'ingwara zo guhema zadutse bavuye mu Burundi. Abo babibonye rero batangura gutakaza ibiro mu buryo butumvikana, boraba rero bakivuza kare. Jewe ubu ndakomeye, narasubiye kuvyibuha no gukomera. Mama yanje arakora neza cyane, bampaye umuti twita cortisone, ni binini vyinshi cyane, nywa 6 ku munsi mu kiringo c'umwaka wose. Birafashije cyane kumbura intahe hari uwo yofasha. Murakoze. Niko rero iyo ntahe yoba yayitanze. N'umuntu rero yatanze iyo ntahe n'umuntu azwi neza na Pacifique ntazwi nkuko yavyanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, kandi nkadakunda gushikuza. Ubwo butuma rero yarungikiwe, yatanze kopi yabwo, twanabanyuriyemwe. Nomero yamwandikiye yarayitanze, naho rero tashimye kuyerekana. Zina ryo hoteli rero naryo rikaba ryaratanzwe, ariko twashimye kurivuga. Mazina rero watanze intahe rero akaba yanyegejwe nkuko twatanguye amakuru tubibagezako. Mu gisata ca kabiri kirabana n'ubutungane, Kani Claude Nduwimana afungiye mu mpimba ariko aratabaza. Kani Claude rero yarahejeje igihano cyo munyoro yasabiye na sentare kubereka atari kurwa. Ese niki coba cinyegeje inyuma? Ese ni Innocent Musiremu niwe yoba atuma Kani Claude atari kurwa? Kani Claude mu mpimba ati bagenzi ibiriko bibera mu butungano no munsi nta vyigeze biba,
n'igihe c'abakoroni ntivyigeze vyibonekeza. Ninde ari hejuru y'umukuru w'igihugu? Mu gihe umukuru w'igihugu aheruka kugirira ikigongo abanyororo bagirizwa ivyaha bito bito, umumenyeshamakuru Claude Nduwimana yari yiteze ko azoca arekurwa n'abandi barenganijwe kuko ngigano yasabiwe na sentare akirangije bikanka ko arekurwa, ariko Munezero wamaze umwanya urume rumara. Kenny Claude rero yabicishije kuri umwe mu bunganizi bamuburanira yahisemwo gutabaza agaruka ku karenganyo ariko arakorerwa. Ubutumwa rero bukaba bwaratanzwe tubashikirije uko bwanditswe, tindageze bwakeye canke mwiriwe, ndi umwe mu bunganizi mu vy'amategeko bo mu menyeshamakuru Kenny Claude Nduwimana afungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba kuva muri Gitugutu 2023. Inkuru iriko iraca ku mbuga kuva ejo samedi ku mugoroba yo kirekurwa ryahagaze giturumbuka niyo kuko mw'iki gitondo niyo nazindukiye twivuganiye na Kenny Claude ubwiwe amaso mu yandi nk'ibiko vyifashe mbere yaciye yansaba ko nobibaha hamwe n'abamenyesha makuru noronka amakontakte. Bene wacu dusangiye umwuga wo kubamenyesha makuru biriko bibera mu butungane by'u Burundi, nibaza ko n'igihe c'abakorana atavyakorwa kuko ibiriko birakorwa ubu ni bibi cane gusumba ivyakorwa mu gihe c'umukoroni. Jewe nafunzwe ku karenganyo nagerewe kubera amanyanga nashize ahabona ku busuma bw'amatongo bwariko burakorwa n'akarwi ka bamwe mu batwara ibisata vy'intwaro hamwe n'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Parcelle nzize ni y'abana b'imfuvyi yagurishijwe n'ako karwi, ariko rero yahavuye isubizwa tumaze rero kubatabariza. Ico gihe rero abo bana babivugira mu nama hari kuri ozone diplomatique mu Ngagara hafi ya Pafe, hari abashikiranganje bane n'ubutungane niho yari hari ciye rero amezi 4 nafatiwe muhiri wanje babanje kunsopa, ariko nta kintu na kimwe kinyuranye n'amategeko bigeze bahatora. Naciye njanwa mwigendereza hari kwigenekezo rya gatatu kwezi kw'icumi 2023. Jitero nabajijwe ibijanye n'uwitwa King Murundi ngo yoba ari njewe, barazisanguye mu telefone yanje habamwo ntamwe no mu mashine baraburamwo iyo konti ya King Murundi. Bukeye kabiri rero baciye banyagiriza ko ahubwo ndo muhinga yigenga, ngo niba abantu nkoresheje kubatera ubwoba ngo batampaye amahera ndavuga ibibi bakoze hama bahore n'ingorane. Ico rero bakaba barakigumye ko igitangaje baravye muri konti ya wa muhinga yigenga basanze iguma yandika naje mfunzwe, maze iyo desemene baciye banjana kuri parike mukaza aho naho naciye njanwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku itariki ya 17 kwezi kwa 10 2023. Haciye amezi make rero najanye muri sentare. Ministere Publique yarabuze ivyo nyagiriza, aca avuga ko rero ataravyegeranya. Umunsi rero sinaburanye hageze ku itariki ya 2 kwezi kwa 5 uyu mwaka, nagiye mbona hazo witwa Museremu yahora twarigendereza ryo hagati mu gihugu, havuga ko rero namututse bimwe vya mbere biba birahindutse, nca nagirizwa gutuga abategetsi ngo no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivya rero nagirizwa bihindurwa nk'uhindura impuzu. Sentare yaciye impa irindi sango, nagiye kuburana ku itariki ya 16 kwezi kw'indwi 2024. Sentare nayo yeretse ukuntu ya Museremu yampize kuva kera ngo rero kurana n'akarwi kiba amatongo muri meri ya Bujumbura. Museremu rero akaba yaravuze ko namututse ngo arafise amactros menshi, ngico cahake mfunze kubera ko navuze umutegetsi ko afise amactros menshi. Sentare rero yanciriye gufunga wimwa hamwe n'indishi y'akababaro ihabwa Museremu y'ibihumbi 500 y'amarundi ku kicaye n'icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Sentare yaranyejeje co mwamenye nuko urwo rubanza rwacitse, maze ngaha dimwa ariko nca ncirwa 8, no kuvuga ko narinza ko demwa akagoye rero, no kuvuga ko ivyo umuntu atunze birahanwa ntimubisubire. Kuva rero muri Myandagaro rubanza rucika maze 13 mois amezi 13, kandi sentare yanciriye 8, ubu ndenza ko 5 yose. Kono bukoroni bushasha amategeko agenda Burundi mu mpapuro no ku munwa, ariko si mu ngiro. Itegeko rivuga gute? Article 326 du Code de procédure pénale alinéa 6 hamwe na article 262 iyo code nyene y'amajana 262 du Code de procédure pénale. Le prévenu qui à un moment du jugement a été détention préventive et qui a quitté ou condamné d'un simple amende est mise à liberté immédiatement, non obstant la peine à mois qui le soit détenu puis les autres causes.
ngingo rero y'amajana 326 article ya gatandatu ngo la perd pas la fait suspensif à cas jugement d'acquittement de condamnation d'un procès vers sursis de la condamnation à une peine de prisonnier couverte de la détention préventive. Ibi rero ni mu mpapuro no ku munwa si mu ngiro. Nabonye ikintu icubahiro avuze ko arekuye abakoze ivyaha bito bito hamwe n'abarenganijwe ngo baca babarekura. Jewe rero n'abagenzi banje bejejwe n'abafise liberté provisoire twarirukije uti tugiye kurekurwa igikorwa catanguriye Muramvya nk'uko mwabikurikiranye ngaha. Baje samedi le 16 none hageze le samedi le 23 tugiye twumva ngo barahejeje batararekura na Muatsiye n'abazova ngaha nk'uko abo bari bagize iyo komisiyo babitubwira. Nk'uko rero babitubwira hazerekurwa plus de 2800 prisonniers. Bikorwa rero vyaraye bihagaze. Kibazo rero dusigaranye niki, mbega umukuru w'igihugu ninda musumba ninda muvuguruza itegeko ry'umukuru w'igihugu ninda muri hagarika, yemwe mu vy'ukuri ninda twara Burundi mw'iki gihe, kuko umukuru w'igihugu ariho yamusubiriye mu ibanga icemeza nuko n'ingingo afashe bayifuta bagakora ivyo bashatse, none ninde atwara igihugu. Gushobora rero kumushikanira namubwire ko ibi bintu vyayangaye nyine icubahiro niyi ngo jewe kw'izina ry'abenegihugu bo benegihugu nzoharanira ineza y'igihugu n'abenegihugu. Ineza y'abenegihugu rero n'ikurikiza ry'amategeko kuko niyo abakingira. Ubu rero siko biri, itegeko nta jambo hakomeye abantu gusumba amategeko, abanyororo barenga rero 1500 ngaha mu mpimba turugaranwe kandi twategerezwa gusohoka nk'uko umuvyeyi yari yabivumereye. Igitangaje muri vyo bari basangiye dosiye imwe ari 5, usanga hatashe umwe canke 2, bandi rero bakaba basigaye kandi bagirizwa bimwe sentare yabafashe ko ingingo imwe. Kubwo rero ubutumwa bwa Kenny Claude turabitanze rero kugira ngo namwe mumenye ibiriko birabera mu mabohero. Turabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho ku mugoroba kuri uyu wa mbere, turi ku itariki ya 25 Munyonyo 2024. Imana ibahezagire.